umva ukuri. Wari uzi ko mu citegerezo cawe no mu vyo wambara bishobora kukwerekana uriwe. Umva ukuri rero uno musi. Mu gusubira mu vyagezwe 22:5 n'Imana y'ubwayo yaravuze ngo ntihakagire izina muhungu azayambara n'izina mukobwa, ngo kandi ntihazihagire izina mukobwa azayambara n'izina muhungu. Umva ukuri rero uno musi. Nayo Imana ubwayo yarizi ko hari itandukanira mu vyo umuntu yambara. Nubwo benshi bavuga ngo gihe caheze abantu bambara amakanzu gusa canke ibindi, ariko uno musi birakwiye ko wumva ukuri nawe mu bwenge bwawe, nawe mu vyo wiyumvira, nawe mu vyo wibonera urazi ko hariho ivyo umuntu ashobora kwambara ukavuga ngo ijya myambaro niyo mukobwa ukanamenya ngo nijya myambaro nayo niyo muhungu. Umva ukuri rero uno musi umenye yuko ivyo ukwiye kwambara bikwiye gutanga icitegerezo ciza kuba kubona. Uno musi kwambara vyabaye kimwe bimenyetso vy'imperuka kuko ivyo abantu basigaye bambara uno musi benshi babirabira kumbonesha kure, ibindi bakababwira, ibindi bakavyumvira, umuntu akafa kwambara uko ashatse ngo nuko Imana iraba ku mutima. Nubwo Imana yo biraba ku mutima ariko natwe abantu turaba inyuma kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo bazamenyera ku vyo mwama. Nivyo wama rero mu vyo wambara abantu turashobora kumenyera ko yuko uri umukristo canke utari uw'Imana. Muri iki gihe ibintu vyarahindutse cyane ku gitsina gore, abagore n'abakobwa ubasigaye bambara nabi cyane. Arabambara ibifashe, harabambara ibirebire cyane birenze, harabambara ivyerekana bimwe mu bihimba vy'umubiri. Reka ndakubwira uno musi ukuri kandi ukumenya kwambara nabi ukambara impuzu yerekana bimwe mu bihimba vyawe, kandi Imana yari yabigeneye ngo yuko wari ukwiye kubihisha umenye ngo bizogutera ingwara. Iryo zuba uko rikubitako, uwo muyaga, iyo mbeho uko bizogukubitako, niyo mpamvu iwawe hazoka imiti myinshi, wivuza umusonga, wivuza za gripe, wivuza n'ibindi bitandukanye. Ivyo Imana yakuremeye, ibihimba Imana yakuremeye, menya kubifuka. Ntukambaye cyane na birebire birenze kuko narirya vumbi rizotuma ryinjira rikica rimwe mu bihimba Imana yakuremeye. Ambara ibikwiye atari birebire cyane kandi atari na bigufi ngo abantu baze batume bava ku Mana kubera ko wewe ari we wabagwishije. Ubu hoho ntivyageze gusa ku bagore ahubwo n'abahungu basigaye bambara nabi. Nawe yumvire muntu w'Imana kuja mu isoko ukaja kugura impuzu zicitse zitabutse, bamwe bazita ngo ni deshire. Nubwo bazitoriye izina ukamengo ni izina ryiza ariko si impuzu zibereye abana b'Imana. Kiretse ko ushobora no kugura impuzu ukayirwa ko ishesheti kandi Imana yarakugeneye kwambara impuzu zima. Rero uno musi birakwiye kumenya ukuri, witonde kandi wisubireko mu mpuzu ugiye kwambara. Mbere yuko usohoka, mbere yuko uyigura, vuga ngo iyi mpuzu ni nayambara mbega irahesha Imana icubahiro, mbega baza kumbona baraza kumbona mw'Imana, mbega baza kumbona baraza gutuma bipfuza kumenya Imana yo mwijuru namenye. Nubwo abantu barabinyuma, Imana izoraba ku mutima, kandi uwo mutima Imana yaguhaye birakwiye yuko ushiramwo kwambara neza kandi bihesha Imana icubahiro. Matayo 5:27 niho hariko aratubwira itegeko rivuga ngo ntugasambane, aho Yesu yariko aravuga ngo kandi uzoraba n'umugore akamwifuza mu mutima ngo nawe azobasambanye. Ariko nubwo yo basambanye ariko hari waba bimuteye, wowe ushobora kwambara nabi bigatuma abantu bakwifuza kubw'imyambaro yawe, nawe ntuzosigara. Menya ngo ijuru rizokwandikako ko nawe uri umusambanyi. Mwisoko uca, mu banyeshure mwigana wambaye nabi, kuri televiziyo aho uca wambaye nabi. Izo miliyoni z'abantu, ivyo bihumbi vy'abantu bifuje mu mutima icaco gusambana kuko ari wewe wari wambaye nabi, ubwo rubanza ntawe uzoruhungira. Ariko umva ukuri uno musi wambare imyambaro mizima n'Imana ihesha icubahiro, n'abakubona bumve ko ufise icitegererezo ciza bifuze kumera nkawe. Imana iguhe umugisha.